Ndabaye mwiriwe abandi ni mwaramutse bivana naho umwe wese aherereye kuri uyu munsi wa gatandatu igenekerezo rya 27 Nyakanga 2025 amakuru mwateguriwe muyashikirizwa na Dondo Dyumba z'umutima mu buhinga bw'ivyuma naho hari Aubin Felix Rankunda. Reka ntangure ndabashikirize ingingo zimwe ashimikiyeko. Intwaro ya CNDD-FDD iriko yiga uko ubutungane mu Burundi bwoba urwego nk'izindi rukigenga. Umukuru w'igihugu Evariste Ndayishimiye yaraye abishikirije mu kugurura umwaka mushasha w'ubutungane wa 2025 ushira 2026, ariko bamwe mu bategetsi bemeza ko atabutungane buzokwigenga mu Burundi ku ntwaro yabo. Kugira abarundi baronke ubutungane bwigenga ngo birasaba ko haboneka iyindi ntwaro. Impunzi z'abarundi ziri mu gihugu ca Tanzania mw'ikambi ya Nyarugusu zaraye zibwiwe ko zitacemerewe kwitwa impunzi muri ico gihugu, zigasabwa gutaha mu Burundi. Izo mpunzi zisaba ababishoboye kuzivugira agateka kazo kubahirizwa. Hari n'ayandi ido nido mugume hafi ni mukanya kazo. Ndasubiye kubaramutsa. Umukuru w'igihugu c'u Burundi asaba kumufasha gutunganya ubutungane mu rwego rw'igihugu atari gisata c'urwego runaka nk'uko biri ubu. Yamara wenyene yagiriye ko amenyesha ko hariko harigwa uko abagize urwego rw'ubutungane bofatwa nk'izindi nzego z'igihugu. Umukuru w'igihugu aha afise amakenga ko abacamanza batavyiteguriye. Birakwiye ko buri ntara habaho ubazwa uko urwego rw'ubutungane ruriko rukora, atari ukubazwa gusa imanza zaciwe. Ico gihe urwego rw'ubutungane ngo niho ruzomenyekana ingene rwigenga. Kurikira Evariste Ndayishimiye yaraye abishikirije kuri uyu wa 26 Nyakanga 2025 i Bujumbura, aho yararamutse yugurura icese umwaka mushasha w'ubutungane wa 2025 ushira 2026 ku civugo ubutungane bwigenga bushingiye ku manza ziciwe neza zigakurikizwa mu gihe kibereye, buzofasha gushika ku mbona kazoza y'igihugu. Mu gutunganya intwaro y'igihugu mu gihe kubona ko hari ikizohinduka no mu gutunganya ubutungane kugira ari urwego koko rurimo abagabo n'abapfasoni bubahwa aho bari hose kiretse uwuzokwigira imbondege. Ega nta mwongo uri sato idahizwe. Umugabo w'imbundege nubwo agenda arasekerereza asaba ibiturire yigenza mu bantu nk'igipfamutima. Dukeneye rero ko abagize urwego rw'ubutungane baba koko abagabo n'abapfasoni bafise ijunja n'ijambo bazira umugayo, biboneka neza ko bishoboye batakigendera ku bandi. Kuvuga ko umucamanza aca imanza abonye impembo ni nko kuvuga ko umusaseredoti yiregesha arose intego. Abacamanza bamenye yuko bafise ubutumwa kugira ku musaseredoti afise ubutumwa. Iyo ibintu bigenze n'abajeje ubutungane nawe nyene yokumva bakozwe ko umutima. Hariko harigwa ingene abagize urwego rw'ubutungane bofatwa nk'abagize izindi nzego z'igihugu. Bisaba rero ko urwo rwego rutunganywa koko nk'urwego rw'igihugu atari gisata co mu rwego rw'igihugu nk'uko biri ubu. Mudufashe rero gutunganya urwo rwego ku buryo biboneka neza ko harimo intwaro yarwo itomoye n'abahinga bakora muri urwo rwego. Nimwabitunganya uko, uretse ko abagize urwo rwego bazoshima n'abenegihugu bazoshima kandi banezerererwe urwo rwego. Ariko rero tubikore tubizi. Mbega abacamanza bariteguye kuba intumwa z'igihugu kubabwira ari urwego? Abacamanza baba bemeye kuba intumwa z'igihugu mandate republique, barabyiteguye cyane. Muriteguye ko hazoba abitwa intumwa n'abitwa abahinga? Kuko abahinga rimwe twita mu gifaransa kariyeri
intumwa nayo iba ari ubutumwa kandi zikariye kuko aheba ubwo butumwa apfuye cyangwa ananiwe. murabe no mu zindi nzego z'igihugu hariho abagenwa cyangwa bagatorwa kugira ngo batondeshe abandi, hakaba n'abatondeshwa. ibyo ntimuze mubyibagire kuko abatondesha abandi ntibasa n'abatondeshwa. birakwiye ko mu ntara zose haba ababazwa icyo urwego rw'ubutungane ruriko rurakora atari ukubazwa gusa imanza zaciwe. turakeneye yuko mu ntara yose ubujejwe sentare y'iyo ntara ari wabazwa ibibazo byose by'ubutungane, kuko uno munsi umenga umubaza ngo iwawe haciwe imanza zingahe. ubu no kubazwa koko kugira ari urwego tuba tuzi ko mu ntara hari urwego rw'ubutungane rufise urubazwa ku buryo akarubanza ruzova mu ntara ngo rugende mu yindi sentare yo hejuru uwajejwe ubutungane muri iyo ntara atabizi. gutyo muzobona hariho abajejwe intwaro mu bucamanza n'abajejwe ubuhinga haba batondesha abandi. niho rero icyo gihe tumaze kurubona urwego rutonze neza tuzomenya ingene n'ubuzima bw'ubwo rwego bugenda. ubwo uno munsi murumva yuko abacamanza baracifata mu kumenya n'igisata cy'urundi rwego rw'igihugu. ni ngombwa rero ko bigenga ubwo rwego rw'ubutungane rukabona yuko ari urwego ruhagarara mu zindi nzego z'igihugu nk'inama nshingamateka na henguzamateka nk'urwego nshingwabikorwa rw'igihugu. niho koko tuzomenya ubwo rwego ingene rwigenga. bamwe mu ndongozi zikomoka muri CNDD-FDD zishikiriza ko atabutungane buzopfa buretswe ngo bwigenge ku ntwaro ya CNDD-FDD, ngo naho bobureka bugakora nk'inama nshingamateka nkenguzamateka canke leta, ivyo vyose ngo nta na kimwe kihari cigenga kuri iyi ntwaro cohinduka. basaba abarundi kutaguma barindiriye impindukamatwara mu ngendo y'ubutegetsi bwabo. iciza ngo nuko abanyagihugu bashira imbere yabo indongozi nshasha zitaranyengetegwa no kwigarurira ivy'igihugu vyose. umugambi w'amavoka intwaro ya CNDD-FDD yazanye mu gihugu umaze kurambira abanyagihugu. biruko mu gihe ikiganda n'abayangayanga bariko bafasha mu bikorwa vyo gutegura amatuta y'ivoka. imivyaro y'ivoka rya ruhere irenga 5,000 niyo itegekanijwe gutegwa muri zone Rutegama ya komine Kiganda muri aka gatasi. amatuta y'iyo mivyaro ariko ategurwa n'imigwi y'abanyagihugu isanzwe irangura imirimo itandukanye. ku munsi wa gatatu w'inondwi umugwi w'abayangayanga niwo wari uramutse gutegura ayo matuta y'ivoka, mu gihe ku munsi wa kane w'inondwi nyene naho hari haramukiwe abunguruza abantu n'ibintu ku makinga. urongoye iyo zone arashimira abo banyagihugu bariko baritabira ivyo bikorwa, akanabahamagarira ko umwe wese yokwijukira gutera amavoka ya ruhere mw'itongo ryiwe. abatari bake bavuga ko umugambi w'amavoka umaze imyaka 20 yose CNDD-FDD imaze ku butegetsi, ngo ariko nta nyungu abanyagihugu babona muri uwo mugambi, ngo kuko n'igiciro c'ivoka nta kugabanuka ngo cateye kiduga cane ugereranije n'uko amavoka yagugwa imbere y'ihayagizwa ry'umugambi w'amavoka. abarundi ngo barakeneye iyindi ntwaro irimwo abantu bafise imigambi mizima iteza imbere igihugu. mu buhinga bw'ivyuma babanze batumirira amate, inyuma y'akanya gato duce tubandanya n'ayandi twabateguriye. abarimyi barafise ingorane yo kuronka ifumbire ya fomi mu makomine ya Ngozi, Kiremba na Kayanza y'intara ya Butanyerera. bamwe mu barimyi baridoga ko ifumbire ihingurwa n'uruganda fomi iyo ibonetse ihabwa abarimyi b'abadandaza gusa. bamwe mu barimyi bo muri izo komine bidoga bavuga ko ifumbire ibagora kuboneka cane. umurimyi arashobora gutanga amafaranga ya avance, yumvise ngo yaje agasanga haronse bamwe bifise basavye nyinshi abandi bakabura. iyo amaze kubura akabona yuko igihe kiriko kiramujana agahitamwo kuja kwigurira mu baba bayironse canke agapfa guteragira imbuto atafumbire mvaruganda akoresheje.
abatari bake mu barimyi bo mu ntara ya Butanyerera bamenyesha ko batagishaka kumva amajambo y'abategetsi abahamagarira kugwiza umwimbu mu gihe ifumbire abanyagihugu bakenera kandi batanze amafaranga yabo batayironka ibonetse igihe co kuyikoresha kiba kimaze kugenda ntibafashe kinini. Ku bwabo abarundi ngo barakwiye gusezerera intwaro ikomoka muri CNDD-FDD irangwa na Karime gusa. Inkuru na Ninete Nancy Mutoni. Berekana amakenga abo barimyi batinduguriye twa Mugina hajya ku makomine twiyandikisha harimo amakenga menshi. Usanga nk'abantu bafise amafaranga aribo baronka umwavu, usanga umunyagihugu mutoya ntaburonse kandi aba yatanze amafaranga yiwe kugira ngo aronke ifumbire, niyo ayironse agafuko kamwe bagasabikanya ari nka 5 ndugaye twa Mugina. Abandi banyagihugu bidoga bavuga ko baswe uturesi barihiye ko avansi bakibaza ko ari inzira yo gufuta ivyemezo vy'uko baheraniwe ifumbire yo mu marima aheze. Abo barimyi basaba ko hoba intunganye nziza mu itangwa ry'ifumbire kugira ngo bashobore kuza barayironka uko bavyifuza kandi ku gihe, kuko ngo iyo ibonetse itebye hari igihe isanga ibiterwa byaramaze gupfa maze umwimbu ugaca uba mubi. Kuri ico kibazo c'abo barimyi nk'uko twabibashikirije mu makuru yacu yo ku munsi wa 4 w'ino ndwi nyene turimwo, Kubwimana Emile arongoye ibiro by'uburimyi ubworozi n'ibidukikije mu ntara ya Kera ya Ngozi aremeza ko iyo myidogo y'abarimyi ifite ishingiro, ariko akamenyesha ko ifumbire itangwa bivanye n'iyo umuntu aba yarasavye. Ku majwi dukesha radio Indundi Culture tumutegabiri. Imyidogo mwene iyo ntibura cyane cyane muri kino gihe usanga abarimyi ari benshi, kandi ari benshi birumvikana yuko baca bakenera ifumbire ari benshi. Rero uku kuntu batayironkera rimwe bica bituma iyo myidogo iboneka. Aho rero bavuga yuko kumbure ihabwa bajya abantu usanga bifise kumbure babakeneye nyinshi. Murazi yuko muri kino gihe leta yahamagariye abene gihugu kurima cyane. Rero iyi fumbire ibonetse ngwi yose itegereza kuronka ifumbire kandi ku rugero umwe wese aba yasabye. Kubavuga ko bazwe amaresi Kubwimana Emile avuga ko ico gikorwa cyakozwe kugira barabe abatararonka ifumbire basabye muci, maze iyiza babanze bayibahe babone gutangura irima ry'agatasi ataje n'igifumbire bafitiye abarimyi. Segasago Victor Buramatari w'intara ya Butanyerera avuga ko ifumbire ihabwa bose kandi ko niyo ibonetse ari nke bayisabikanya. Ikindi avuga nuko wasabye ifumbire nyinshi ataronka iyingana n'uwasabye nke. Ku barimyi bivugwa ko baronka ifumbire nyinshi bakaronka niyo bagurisha. Buramatari asaba ko uwo wese yobona uriko agurisha ifumbire ya fomi yoca mushikiriza abajeje intwaro bagahanwa. Asigura ko ifumbire ya fomi itagurishwa kuko leta ishiramwo uburyo bwinshi kugira ishikira abarimyi bose ku giciro kitavuna. Anasaba uruganda fomi gukora uko rushoboye kugira ngo ifumbire abanyagihugu baba basabye iboneke kugira bagabanye imyidogo. Abatari bake mu barimyi bo mu ntara ya Butanyerera bamenyesha ko batagishaka kumva amajambo y'abategetsi abahamagarira kugwiza umwimbu mu gifumbire abanyagihugu bakenera kandi batanze amafaranga yabo batayironka ibonetse igihe cyo kuyikoresha kiba cyamaze kugenda ntibafashe kinini. Kubw'aba barundi ngo barakwiye gusezerera intwari ikomoka muri CNDD-FDD irangwa na Karime gusa. Imyidogo kandi iri mu barimyi b'ibigori bo mu ntara ya Burunga. Umwimbo w'ibigori uri kuraborera mu mazu bawegeranirijemo. Abarimyi b'ico giterwa bo mu ntara ya Burunga bagiriza leta ko yabahevye. Ni mu gihe leta yari yabemereye ko izobagurira umwimbo wabo w'ibigori, ariko bakaba bararindereye amaso ahera mu nzira. Ku munsi wa 3 w'ino ndwi turimwo, abo barimyi niho bagaragaje imbere y'umushikiranganji wa mbere Nestor Nahontuye agashavu bafise mu nama yavugiwemwo imigambi minini yerekeye uburimyi n'ubworozi. Icadugije agashavu mu barimyi b'igiterwa c'ibigori nuko umushikiranganji wa mbere yuguruye inama ahamagarira abanyamitahe gushira ingufu mu gisata c'uburimyi kuko arico ubutunzi bw'igihugu buhagazeko. Abarimyi b'igiterwa c'ibigori bo mu ntara ya Burunga ntibatahura ingene leta yabararikiye kurima ico giterwa ibabwira ko bafise isoko y'umwimbu waco.
bikarangira umwimbu uboze isoko ritabonetse. Muri komine Giharo abajejwe intwaro bo hasi baguma batera intege abanyagihugu barongoye kurima ku bwinshi ibigori. Ikigo Anagesa naco gica kibemerera kuzogura umwimbu, ariko imvugo ntiyajanye n'ingiro. Umwe mu barimyi b'ibigori mu ntara ya Burunga avuga ko yimbuye itoni zishika kuri 10 kubera guhimirizwa uyu munsi uwo mwimbu wose waraboze utaguzwe. Uwo murimyi akabaza ingene yosubira kurima ibigori kandi leta itigera ishira mu ngiro ivyo iba yariyemeje. Bamwe mu bo mu ntara ya Burunga bashikiriza ko ata leta ikomoka mu mugambwe CNDD-FDD barigera babona ishira mu ngiro ico iba yariyemeje, rero ngo nuko yivira hasi igasezererwa. Impunzi z'abarundi ziri mu gihugu kibanyi ca Tanzania zibandanya guhimirizwa gutaha. Kuri uyu wa 26 Nyakanga 2025 userukira impunzi mw'ikambi ya Nyarugusu yarakoresheje inama abaserukira abandi uruhande rw'impunzi z'abarundi gushika kuri nyumba 10 abasomera ingingo zimaze iminsi zifatirwa mu manama yerekeye impunzi z'abarundi ziri muri Tanzania. Nta kindi gisigurwa kirenze kubwira izo mpunzi ko ari ugutahuka i Burundi ngo amahoro yarabonetse. Impunzi z'abarundi zibwirwa ko imfashanyo zazifasha mu gihugu ca Tanzania zirungikwa mu Burundi. Ubu rero izo mpunzi zidatahutse ntaco zizosubira gufashishwa, ndetse ngo nta n'ubuhungiro zigifise mu gihugu ca Tanzania. Umwe mu mpunzi z'abarundi ziri i Tanzania arabivuga, ijwi ryahinduwe. Inama yakoreshejwe n'uwo bitaje kambi userukira impunzi ku rwego utambi nabo kandi asanzwe ari impunzi, ariko yari hagarikiwe n'uwo muri MCA userukira leta mu kambi. Ukuvuga rero yariko arasoma ivyanditswe, ivyo banditse, ivyavuzwe mu manama abiri yakozwe. Inama ya mbere yakozwe batumwe ko n'uwari yaserukiye Philippe Grandi muri HCR yantumwa iheruka hano kwari kumenyesha izo ndongozi kubera kuba nyumba kumi bose uko ari amazina 6 ku ruhande rw'abarundi n'abashinzwe village ku ruhande rw'abarundi. Kwari rero kubwira abo barongozi kugira ngo bagende babwire abo bajejwe mu mavillage kugira ngo ejo ntazagire uzovuga ngo sinabariwe canke ngo sinumvise canke ngo sinaronse umurongozi ambwira ibiriko yategurwa n'ibihari. Hanyuma rero yafashe ijambo aravuga ati inama ya mbere twakoze twayikoreshejwe n'uwari intumwa ya Philippe Grandi muri HCR, akaba ari nawe ajejwe resettlement ku rwego rw'isi, akaba kandi anajejwe protection ku rwego rw'isi. Ati mbere na hano turi niwe anatujejwe mu bijanye no kudusabira ubuhungiro. Ati rero yaravuze neza ko twebwe abarundi twakoze 2015 duhunga ibibazo by'umutekano muke, mbere bice bituma duhabwa ubuhungiro buri kuriho n'amategeko ku rwego rw'isi. Ati rero igihugu cya Tanzania kitwakira kubera ko twari dufise ibibazo byari mu gihugu by'umutekano. Ati rero gushika uno munsi nta mutekano muke urangwa ku butaka bw'Uburundi. Ati hasirere manama dukora hasirere y'Uburundi, hasirere ya Tanzania, ati mbere n'amakungu ONU ishema sakongoni yari yabiye rivibonera neza ko igihugu cy'Uburundi kirimo amahoro n'ituze. Ati rero twebwe uno munsi ntabwo dushobora kugumya impunzi z'abarundi zitwa ko zahunze ibibazo by'umutekano muke mu gihe uno munsi ibibazo ku butaka bw'Uburundi atabihari. Ati rero n'akaryo keza ko kwitegura kuri mwebwe impunzi kuri kote y'abarundi gutaha kubaka igihugu. Ati twebwe rero HCR kugira uno munsi nta mfashanyo n'imwe ibagiraho mwebwe abarundi. Ati imfashanyo ziriko ziraja mu gihugu c'Uburundi, haba mu bijanye na education, haba mu bijanye n'amagara y'abantu, haba ivyo vyose biraba ubuzima bw'umuntu. Imfashanyo zose
kugira ubu ziriko ziratangwa ku butaka bw'Uburundi izoje hano ziriko zirarungikwa mu Burundi. Ati rero nimuhunguke mutwara abana kwiga mu Burundi kugira ngo abana bashobore kwiga ku butaka bw'Uburundi. Ati kuko uno munsi igihugu c'Uburundi kirimo amahoro n'umutekano. Ati nico cyanzanye kugira ngo ndabamenyeshe mutegure imitima, mutegure ubwonko bwanyu gutaha kubaka igihugu cyanyu. Ati gushika uno munsi nta buhungiro mufise hano, kuko nta n'ubuhungiro bwa gatatu mufise, nta n'ikintu na kimwe cyo kubafashisha mwebwe abarundi. Ati n'ibihugu bishobora gufashwa ni Kongo, impunzi zabo turashobora kubafasha, n'ibindi bihugu atariko impunzi z'abarundi ntafashanya n'imwe muhabwa kugira ubu urumva ko ziriko zirarungikwa ku butaka bw'Uburundi. Impunzi z'abarundi ziri mu gihugu ca Tanzania zikabandanya zisaba ababishoboye bose kuzitabariza ngo kuko agateka kazo kariko karahonyangwa izuba riva, ico zahunze ngo ntikirahera mu gihugu. Mwakoze kuba mwashoboye kudutega abiri bakunzi mwese baradiyo Haguruka. Aha niho hagarukiye amakuru mwateguriwe. Ndashimiye n'abagize uruganda rwa radiyo Haguruka bakoze ibishoboka byose amakuru araboneka. Ndashimira kandi n'uburi mu buhinga bw'ivyuma yatumye amajwi abashikira. Ndabike banuye musigara amahoro naho ubutaha.